Ladies, gentlemen, muraho, mwiriwe neza, mumeze neza, je ndashima. Guys, umuntu azi ibi bintu avuge muri commentaire. Ibi bintu bavyita gute? Ibi bantu b'Imana murabona, mu Burundi dufise fursa nyinshi ariko ntituzimenya. Ibi bintu abatabizi ni muringa. Ni muringa rero umwarabu nta mikino ku kintu icyo ari cyo cyose akibonamwo akamaro. Rero ahanuriye natoboye ndiko ndabitobora aha mu kanya nca ndabironga nca nanikira. Iki ni icyayi cy'umuti ku bantu bagwaye bafite indwara zitandukanye. Ugwaye inkorora y'agahehera nanje ndayigwaye bihora bimvura, naramenyereye kunywa icyayi cy'ibi bintu. Ufise ikibazo ca amibe ibintu birakuvura. Ufise ikibazo ca infection birakuvura. Ubu iyo ukunze kunywa ibi bintu ego rero uzobibona ntazobifate minenegwe. Iyi ni fursa, tuze turiga kugira ikintu cyose tukibonemwo fursa, ikintu cyose tukibonemwo fursa abantu b'Imana, sivyo none? Vyari vyinshi kandi aha ni vyinshi ntubona. Ni vyinshi ndatobora no kuruha ndaruha ndiko ndabitobora. Okay, muze rero mugumane nanje kugira ngo murabe ingene bigenda. Zobereka kugeza vyumye, ndabibereke kugeza dukora icayi cavyo. Guys, sometimes birabishe kuko ushaka ko biba umuti ntutekana isukari, uca ufata ugatekana tangawizi canke manjano canke girfa. Ushizemwo girfa biroroha kunwa, kandi ivyo vyose uba ushizemwo umuti. Ego nuko rero ndacabitobora ibintu vyinshi. Ego ngo ubuzima ni njyankuge. Guys, ubuzima si njyankuge. Aha ndiko ndaja gusoroma icyo bita muringa. Iki ni igiti ca muringa, murakibona? Abarabu nabo ntibifite inako, nta mikino, ntibafata ibintu minenegwe. Ico babona imbere yabo cose imbere yabo gifise akamaro. Guys, ndiko ndororoka ngeze ngaha ndavuga ati ishimwe Mana, mbwa hari ikindi giti mbonye mvuyeyo ntaciye. Urabona ko mejeje kubitutura. Muri Saudia nta mikino.
ndiko ndatumwa namatanye n'igiti utoraba raba ibyo byose nibyo mvuye gukata ibyo byose nibyo mvuye gukata ndamanura ibitamanutse neza bwaba bwari bunyiciye hejuru ngiye mbaye ntabimaze ngiramanze duhuke ndasubirayo turiko turaha muringa hemwe guys abantu mutazi akamaro ka muringa rero muce mwegera hano mbanze ndabimanure neza mbanze ndabimanure ibyo namanuye byaheze hejuru ndabikorora neza nyimbo gitabasha hejuru genda bereka ibyo munguruye byase ko ndabereka nkiri hejuru niko ndabikatagura genda bibereke nahejeje kubimanura abibona muringa iyi niyo muringa ibyo bita muringa guys wabibonye era ingene mvuye nk'urungudutse abibona canke kubera ariko zuba ntibiboneka nije ndabibona jenyene nk'urudutse kabisa nta mikino mwarabe ikintu cyose abona imbere yiwe ni fursa mwari mubizi mwarabe ikintu cyose abona imbere yiwe kirimwo akamaro ko bakubwira ati nta kintu Imana yaremye kitagira akamaro ntibaza gute rero twebe n'ibi bintu tubibona mu Burundi tubifatane neza ibintu tubibona mu Burundi kandi tubifatanye negwe ariko umwarabu nta kintu na kimwe afatanye negwe ibyo byose nibyo mvuye kumanura naratangaye ntaraza muri Saudia sinarinze akamaro k'ibiti bya muringa abandi bantu mwari mubizi mumbarira mwe mwari mubizi guys